Masterland baramuzi hari abantu bamuzi kundusha antuka bamuzi kundusha nibaza yuko atobari B-Face hamwe B-Face yo yavuze ko ari Masterland yamuhayishana nibaza ko atari B-Face yo yobazi Masterland kundusha yego yo yaramurenganije B-Face je ndamwibuka muri 2016 aza muri Masterland yigikorera ahantu kuri Gare du Nord yes ndavyibuka nibindi nibaza ko ivyo ntavyo kubaho. Uyu mwuga numwuga ubona ari umwuga umeze gute abandi bantu bawurumbire canke bawurekerewe wenyene ko ari n'umuprofessionnel ni wawundekereje ndi professionnel yego canke nibaze ndabigishe nababe professionnel kuko jewe ndi mu cuisinier professionnel narize nutrition genre naragize formation muri nutrition jewe nkora ivyonzi ndashobora kuraba niba ufise imyaka 50 uje uvuga utingirira umutwe w'impene ndamenye ibirungo nkushiriramwe ndamenye mba ndi sure yuko ivyo nza kuguha bizakugwa neza haba mu kanwa uko bifungura ndetse no magara meza yawe. Yaravyemeye ko dukundana tuzorambana gushika gupfa yaravyemeye ko dukundana tuzorambana until we die. Yes, abandi bavuye America baza bafise dream zo kugikirora ngaha anye zo kumva yuko babasani wewe rero vyaciye bikuzamo gute kwiyumvira tereka nshinge ikintu gikomeye ikintu cyo guteka imitwe abantu bazoze barafungura abantu bazoze barangana ibintu vy'imiziki manze ndabishire ku ruhande ivuga ko nteka imitwe uja ko y'impene pardon kugira ngo batuva ko numu escrow imitwe y'impene ko ndumuteka mitwe anyway. Hello murakomeye nizera ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Mario kuri Yaga Tech TV dakubiza kugira subscribe kugira tubandanye twubaka umuryango munini kandi cyane. So uyu munsi nakiriye umuririmvyi akongera akaba entrepreneur yitwa Momo Melody. Benshi baramuzi ariko hari n'abandi batari bamuzi ko umuntu ataramuzi rero akanakanya akanakajyo kugire ushobore kumumenya. Momo Melody ndakuramutsa cyane nongera ndaguikaze kuri Yaga Tech TV. Shalom bakunzi ba Yaga Tech TV nitwa Momo Melody mvuka Ikarusi. Yes. Ndi Umurundi jana kwijana mbangahe Bujumbura. Mwaramenye ku ndirimbo zitandukanye ndavuga abanze of course yes. Kuri Feeling Legend Karima rirenze gogo yaravyemeye n'izindi nkabandi ngaha kandi nk'umuntu entrepreneur yironderamwo yes. Isumamwo apamba nakoreje impano zi mu bintu byo guteka yes reka duhere ku mugabo kuririmba kuko ni wowe watumye benshi bakumenya niyo mpamvu namwamenye ngira ngo cyane yes of course ndashaka rero we present nk'umuzisye uturirimbira indirimbo yitwa Gogo kuko ndayikunda cyane. Okay, come on see my daily occupation, tell me where you are, send me the location, I'm ready to locate you. We gotta be solution. Promise you're gonna be a problem, yeah. And if you got no freedom, we meet today, you gonna get it. Don't tell me you got no time. Kuko ngubuze no rafa. Na usiwe na woga. Jose ni sawa, masheri gogo, yeah. Masheri gogo. Masheri gogo, masheri gogo. Let's go, yaravyemeye nayo. Yaravyemeye ko dukundana tuzorambana gushika gupfa. Yaravyemeye ko dukundana tuzorambana until we die. Yes, bamwita Momo Melody n'umuririmvyi yabikoze neza mu gihe giheze ariko still now aracafise ya talent aho yagiye ryajwe igiwe giza aracarifise. So Momo Melody ndashaka uducire ku mayange umwuga wawe wo kuririmba uburyo wakujemwo n'uburyo wawubayemwo no kugire ubihagarike ingene vyagenze. Umwuga wo kuririmba
sinobambesha nk'abantu ngo je ngo birindimo nk'amaraso ngo narabivukanye ngo byavuye mu muryango iwacu oya jewe hari 2015 niho natanguye gufite ububasha bwo gutunga Android telefone iwanje nabashije rero guronka ububasha bwo gukurikirana umuziki uko nshaka mu nyuma nja kuba umufana maze kuba umufana afise oreille musicale nk'abandi aryoherwa numva nanje nogerageza gukora ivyo bintu nja kuri internet ndarondera how can I produce my own music ndabiraba mbona baranyereka utuntu nyene barakwereka utuntu twibanze ndarecordinga indirimbo ndibuka indirimbo ya mbere hari kuri inspiration y'umukobwa twayaga nk'abakundana urabibona cyitahura ndakamuririmba ndakamurungikira numva araryohewe kandi nanjye numva birasona neza mu nyuma kubera ko United USA nakora naba nta bubasha nari mfise bwo kuja muri studio cyangwa gukora umuziki nyene nisanzwe ko nari ku kazi ndavayo nshitse ngaho Bujumbura menyana na Masterland Master Music of course mbana nabo hafi hama ndakora indirimbo ya mbere nise nyemerera ni indirimbo mutamenye yavuga ngo nyemerera nkurikira nyumviriza ekazi nzokuzimiza abantu bakurikirana za Radio Rema FM za Abuja FM za CCB FM barayizi yatwara ibibanza vya mbere mu mahiganwa yose yabaye muvyo bihe yatwara ikibanza ca mbere malheureusement ntayo nkifise aniyo noronka hama mu nyuma Master Music nisangayo nk'umwe mu bari muri team Master Music abantu batari bake turamenyana ama contact menshi mbere akimfasha mu buzima no munsi turamenyana ndahakura inshuti ndahakura ambese n'imiryango ndahakura ubufasha bwinshi ndahakura n'umutahe nkoresha no munsi ndavuga mu muziki ndakora amashow atandukanye twaragiye mu matuwa atandukanye za gonga tuwa I hope you remember that mu biteramo kwa DJ Paul akantumira n'ahandi amashow atandukanye narayakoze gushika rero mbona yuko mfise ingemwe zibiri ngomba guhitamo rumwe mbanza kuvomera urundi nkarureka nkazogaruka kuruvomera mu nyuma actually I'm talented mu guteka jewe ibintu byo guteka ni talent ndavuga rero ntireka mbanze ndabihagarike gato ivyo kuririmba ndabishire ku ruhande gato ariko sinabihevye kubera nico kuna uko ijuni ryarindi umutwe wandika ni wa wundi abari bumfashe batandukanye ku radio ndetse no muri production n'ibindi niba abandi baracandindiriye ndetse baranyotewe abafana barahari barandindiriye ariko naciye mbanza gukwepa gato nja mu byo gukinjika kugira ngo mbashe kwitunga gupanga akazoza kanje gupanga ubuzima bw'umuryango kwa urabibona ariko umuziki soon as possible I can come back wakuriye mu muryango wa Master Music umuryango urongowe na Masterland himself so hari amajambo aheruka kuvuga kuri Masterland avugwa yuko mu ndirimbo yitwa umufana ya Bface yaririmbye yuko hari umuntu ngo wakajisha ashobora kuba yaramuhaye uburozi benshi baca bumvumenga ni Masterland mbega vy'ukuri Masterland ico kintu yoba yaragikoze canke nibihuha abantu bavuga bon ico kintu arashobora kuba yaragikoze ivyo vyemezwa na Bface ariko je nka jewe kumbure n'abandi barundi isinzi ivyo kwanza ivyo bizwi n'umuntu umwe uwo Bface nyene no wabizi no wavyemeza none ko tawundi mu Burundi numwe mu mbere mu mamiliyoni angahe y'abarundi ko tawundi numwe arabivuga ko Masterland atangishana tangaje Omari ndibaza yuko jewe bishitse I don't know hagati ya jewe na wewe hakaba kantu kumbure twopfa kugira ngo tube tudahuza cyangwa se wewe nyene ubwawe bikagushikira ukawufisa ama diamond runaka ugwaye agutuma unyanka nibisanzwe yuko wokwemeza yuko ari je nishe papa wawe mu ntambara washaka ntari ndana hari muri make kugira ngo usiga amazirano ku muntu ntabwo biba bivana nuko aba bikwiriye ko yamusiga ntaze yuko uko ari kumwanduza no kumucafuza
ariko ntabwo yigeze avuga Masterland nibaza ko wowe uri muri benshi bibaza kuko menga iryo zina umenga ntabwo yigeze ari domako kuko hamwe yaridomye ko bari umusazi je niko nacamvuga ahubwo je mvuga nivyo abantu bibaza umva uri umwe muri benshi baba bafise amakenga yibaza yuko bifesi yoba yavuze Masterland je ahubwo jewe ndumujournaliste yumvise abantu benshi bibaza yuko ari yoba yavuze Masterland bifesi kuko jenjeje gutohoza inkuru ni kuvuga muri iyo nkuru ndatohoza ivyo abantu bavuga benshi hama nkaca ndaba umuntu abayegereye uwo muntu nkuko kwawe mwakoranye na Masterland nkaca ndakubaza ati mbega vy'ukuri Masterland ugerageje kuraba umutima wiwe ico kintu yogikora Masterland baramuzi hari abantu bamuzi kundusha antukabo bamuzi kundusha nibaza yuko atobari bface hamwe bface yo yavuze ko ari Masterland yamuhayishana nibaze ko atari bface yo yobazi Masterland kundusha yego yo yaramurenganije uwo muntu wese afise amakenga yavuze ko bface yaririmbye Masterland ko yamuhayishana amakenga arahere kuko sivyo na cyane ko bface atigeze avuga ngo Masterland atigeze adoma kwizina ntigeze adoma kwizina rero twizere yuko sivyo hamwe naho umunsi umwe vyoshika rikamwanka munda akarisora akavuga ati ni izina iri ni Masterland ngenda kumana kumeresha berje siko ndamuvugira nka papa cyangwa se nk'umuntu tuzinanye niba ari defo yo bafise je no imuvuga ko mugabo nibaza yuko kwambikana ibara byo hagarara ndibuka last time hariho nabigeze avuga ngo numurozi bakaja ngaho bakavuga ngo araca mu ruhome urumva ngo agaca mu ruhome bagaserukira mu cumba ngo bakamuce man Masterland n'umuntu umufasha wa buri wese genre supporting buri wese afise impuhwe afise kigongwe gufasha abagwayi ni ari gufasha afise amatara abuze yo baja niyo bava ni ari urabizi benshi no muri abo bamucafuza bageza kumucafuza benshi nabo yafashije benshi nabo yafashije rero bface je ndamwibuka muri 2016 aza muri Masterland yigikorera ahantu kuri Gare du Nord ndavyibuka nibindi nibaza ko ivyo ntavyo kubahuka sivyo kuba kazi karaheze ukacugaruka mu Burundi byavuye kuko abandi turabizi yuko ubuzi buheze baca baburonderera handi bakaguma hari kuburyo niyo migambi wifuza gukora mu Burundi ushobora kuzino ukayirangura then ukisubirirayo je nakuye uko akazi kari gaheze nta plan nari nigeze kahevye gafla genre nta kwitegura vyabayemo akazi gahera ndetse no kuzino nta bushake bwanje bwari burimo rero ntabwo nari nigeze planning mbere ingene nobayo kugira ngo ni nkomeze ndondera mpagasa genre nitwa umupagasa wa hariya nzogarukiro nipanze nkuko kumbure wewe woba wibaza canke nari ko banavyifuza genre ariko c'est pas grave tuzosubirayo none kwerki jeke yagiye nayo gusha ntoroka nkaca nja mwibarabara mu nyuma igipolisi kirwa kiranyiruka ko ngirirwa nabi ndetse mu nyuma kumbure nkitwa impunzi nkitwa wahunze je sinigeze ngenda mpunzi je nagiye ngiye ku akazi karaheze rero naragarutse nzosubiraho ngiye ku kazi canke ngiye gutembera n'ibintu bishoboka ese cyangwa se sinsubire muri Amerika nje nahandi mu Bwongereza anje ni henshi isi ni nini ya umuntu ashobora gutembera ahantu hatandukanye gikuru nuko umuntu aba ariho ari muzima afise talent kintu cyamere gishobora gutuma utraveling aho ushaka hose ni talent yawe ufise dusuye inyuma gatoyi Amerika ni igihugu twebwe abantu benshi bo muri Afrika bafata nk'igihugu si muri Afrika gusa nisi yose urabona no muri rwa rutonde rwa muntu Trump aruka kuvuga ngo nibirukanwe ubiravye ntabwo bari abarundi gusa mbere abarundi twe dufise mu biharuro bike cyane bivuze ngo isi yose ibirota kuja kuko ntanaguciremo nciye ku mayage nk'ubuje umuntu ambaje ngo wahabonye hasa gute nta birebere ndahakubwira ko peut-être wavuga uti umuntu arambeshe yashikuje ahubwo ndakubwira nti gwana uze wishikireyo uhabone wowe ukicumva yuko ugomba ujeyo wimvise gute none
jingene niyumvise sinuvuga ngo vyari n'indoto je navyo nashaka navyo nari nshaka kuja muri Amerika canke nimwe bavuga ati hariho ibintu biba bigusumba ntubishake. For example je uno musi nokugira ngo ndashaka kuba mfise indege kuko ibintu birengeye ubwenge bwawe n'abarundi bangahe bazifise kwanza none ese niba ho umurundi yofite indege uri sire yuko bibajewe si bimwe byo kwica intege cyangwa ngo umuntu yaramaze kwiranda hariho ibindi bintu jewe dreaming akuba mfise. For example nk'iki kibanza cy'ahantu heza kuri car house turiko turakorera I think kini kintu nawe uri kuraba ushaka kurota ukavuga uti ikintu zinzopfa ntakironse mugabo singo ngucitsimbira ku ndege bivuze ngo jewe mu byo niyumvira nariyumvira ko nshobora kuja Kenya nshobora kuja Uganda nshobora kuja Tanzania mugabo ntabwo niyumvira ko nshobora kurira indege nje Amerika kuko ni benshi bafise amashuri menshi vyanse ko bagenda birwa bararondera bapambana bagaca no mu manyanga bagashira mu mafaranga bikanga iyo ntabwo yari indoto yanje byabaye bushike numva telefone impamagaye ti nari ruguru Karusi iti itegure umanuke Bujumbura uze ukore formation ukore imyimenyerezo y'ibijanye no gukinjika neza bijanye no kwakira abantu abanyacubahiro ati vuba cyane nzokujana muri Amerika muri Amerika mbona arendiragize turegeranya vyose mama araza turasezerana inshuti n'abajyango turasezerana turaja kuri aeroport mbona vya vrai turasezeranye turabasize urabona hajya mwinjira indani abandi basigara ino turabasize turagenda ndabona hinde giparitse turanywa kandi navuga ntaha avyanka bikunda ntaha hataje umusonga nimi uri undavye ahanyene ndurira mvuma mvira mu ndege anyway mbona nduriye turagiye ndavuga ntikumbure vya bintu nivyo ndashimira Imana turagenda mbona duciye mu Rwanda duciye Ethiopia duciye mu Butaliyano turabandanya ni Washington DC vya bintu bibaye vyo bwabundi basi anyway nta buhinga nashizemwo nta nguvu nashizemwo nta mashuri mfise ari gutuma nurira indege bwabaye ivyo no kwita ubuntu bw'Imana muri rusange abandi bavuye Amerika baza bafise dream zo kugikirora ngaha anye zo kumva yuko babasani wewe rero vyaciye bikuzamo gute kwiyumvira tereka nshinge ikintu gikomeye ikintu cyo guteka imitwe abantu bazoze barafungura abantu bazoze barangana ibintu vy'imiziki manze ndabishire ku ruhande ivuga ko nteka imitwe uja ko y'impene pardon kugira ngo batuva ko n'umu escrow imitwe y'impene ko n'umuteka mitwe anyway mu nyuma niho ngiye kudesida yuko umuziki no stop gatoya sinawuhevye ndawustopa gatoya kugira ngo mbanze nkora ibindi nibwo nugurura ibintu bijanye no guteka umutwe w'impene nariyumviriye byinshi nariyumviriye se no gira brochette no dandaza amaragu amajare none ivyo ko biri hose cyana desida mvuga ntumutwe kuko jewe ndi mu cuisinier professionnel narize nutrition genre naragize formation muri nutrition jewe nkora ivyonzi ndashobora kuraba niba ufise imyaka 50 uje uvuga uti ngirira umutwe w'impene ndamenye ibiruko nkushiriramwe ndamenye mba ndi sure yuko ivyo nza kuguha bizakugwa neza haba mu kanwa uko bifungura ndetse no magara meza yawe rero hari abagerageza kuvyigana basanga ariko bagira swata jewe ndashima Imana mbona abakiriya baza ibi bintu vy'ibiciro biduga ku mwanya ntibibabangamira cyangwa nk'umukiriya bikaguteranya n'abakiriya ati jo nawe uri kuri aya mahera uyu munsi ndahuriye kuri aya ingorane ariko sinzi ico turi bugire vuba paze nabonye umukuru w'igihugu avuze ati mpaye menga indwi imwe ujeje mushikiranganje jeje vy'ubudandaje mbese ati azo yabikemuye ariko vyaragoranye urabona ko bitakunze twari twarimye agatima kari karimye ati kumbure ya mpene bariko bagurisha umuriyoni mu 300 bariko bagurisha kugira ku majana indwi impene nibazi ati petite zojigabanuka nanje umutwe uheze uzimbuke kuko je sinjyoherwa iyo umukiriya ariko araza tukagenda kunegosia birebire ngurumva ngo bazi ngo nshire ko bibiri ngo bazi ngo ndakwinginze nshire birambabaza je mba nkunda hamwe aza yoroherwa basi umukiriya agura ikintu uri sure yuko aryohewe atabwo yidoza ayo umukiriya ashobora gushaka akabifungura ngo sha
ngona ko biryoshe ngo mwango birazimvye ako kajambo kabi niko ako kanyuma niko kabi niko ntaba nkunda kumva ariko nta kundi si twebwe reka twizere yuko ejo bizomera neza sino ingaruka mbi zirahari kandi nini cyane ariko reka turindire kumbure safari. Yes, Momo Melody kana gushimire cyane kukanya waduhaye. Ndabashimiye cyane ntegura imitwe n'ibindi bikurikira ku ruhande umutwe niyo specialite yanje kaze na karibu ukeneye kuza gufungura urashobora kuntelefona kuri 69 057 372 amini 69 057 372 niyo nimero ushobora kuntorako utambonye ukasanga umuntu witwa Boston niwo mukozi wanje. Bibaye ngombwa rero yuko twishikira aho Momo Melody asanzwe akorera akazi kiwe ko kotsa cyane ko guteka imitwe y'impene. So nkuko mubibona rero ni kuba barajya Gare Nord imbere yo ku mutimbo. Nkuko mubibona ngaha ni ku mutimbo tugomba tubereke rero imbere yaho aho asanzwe akorera ibikorwa vyiwe. Reka cyo twongera tumuyagishe kuko bice biba ngombwa yuko aja mu kazi. Yes, Momo Melody rero reka tumwegere kugira dushobore kumuganiriza atubwire rero ingene kano kazi kiwe agakora. Momo Melody twamaze gusanga ku kazi. Umeze neza? Ego umeze neza ndashima karibu cyane. Ego ndabona akazi kamaze gushuha. Uyu mwuga numwuga ubona ari umwuga umeze gute? Abandi bantu bawurumbire canke bawurekere wewe nyene ko ari no professionnel? Ni bawundekereje ndi professionnel. Ego. Okay. Ni bawundekereje ndi professionnel okazu batobishobora. Canke nibaze ndabigishe nababe professionnel. Yes. Yeah. Abakiriya ubona bari ko barawurumbira cyane uyu mutwe w'impene. Turashima Imana ntabwo bidusaba ko dukoresha inganga imiti canke iki bisaba juste ko dusenga Imana tukavuga duti Imana dufashe mukato mu ijoro uboneke tubona baza. Ego. Ni kihe kintu wobwira abajene baguma barindiriye ubuzi bwa leta aho kwihangira umurimo ngo nabo ngo babe aba entrepreneur nkuko kwawe? Nibakomeze barindira ubwo buzi bwa leta. Nesivye. Ubu buzi bwa leta barabivuze yuko atabuzi buhari. Barabibabye barabizi yuko ubu utokwiga ngo uriko upambana ngo ukorere leta. Ubu hazogeraho n'umuboyi umwe akora muri quartier ya nyuma uzi bigomba yuko aba afise diplome yarize. Ugaca ukora urindiriye yuko ari mpaka ubuzi bwa leta. Nukwihangira imirimo bikunaniye utakufanja. Kweli. Hano hantu twamaze kubona yuko haza nabigeme benshi bo mu giti abigeme basa neza. Mbega abakiriya bawe benshi bava mu yahe makartie? Oya sinja mbanza kubabaza amakartie bavamo washaka ariko kandi nta nubwo nje ndabaraba ku maso ngo menye ngo ava ngaha ariko sinzi ntabwo navuga ngo ni muri rusange ngo bava muri quartier haza amakartie yose muri rusange. Je nashaka gutumirira abantu baze gufungura umutwe ngaha anya. Ni kihe kintu do special wewe ufise abandi bantu badafise bashobora guhurumbira bigatuma baza ngaha kugusanga? Jewe ibintu byo guteka n'ibintu atari byo ntomboresha sindi wahatari uko kwisi nta muntu abaho mu byo guteka kugira ngo uri umuhatari cyane dusaye kuva ngaha kwisi yose ntihagire igikona kimwe kunanira. Rero jewe ku ruhande rw'iwanje ndizera muri jewe no mu mpano yanje yo guteka. Ndisure yuko ata muntu numwe je muntu maze gusereva ivyo ndabasereva soit biramugwaza canke biramubihira kuko je nkora ivyo nzi nutrition narayize sinayize mu ishuri mugabo nagize formation y'ibintu bijanye na nutrition. Sinibaza yuko hari umuntu yo kwidoga je kuvyo mbadamugaburiye uko ndamenya nti niba ushaje reka ndakugaburire bimeze gutya reka ngushiyemo amavuta angana gutya reka nshiyemo umunyu ungana gutya ndamenya ingredient nkoresha nizo ntakoresha. Yes, nibaze ko mwahabonye nibaze ko ikibanza mwakibonye. Reka twizere rero yuko abantu muri mu marora ino video mugiye kuza ku bwinshi. Karibu cyane. Usivye noba yahabonye hakamusoba gatoya kuri image nihagoye novuga niba uva muri ville uje uva muri ville fata bus direct uvuga uti nshikana kuri main d'œuvre ufata mirango bus ya mirango rombe tinshika na kuri main d'œuvre
ushitse aho nawe baza uti umuntu yitwa Momo ahantu bateka imitwe y'impene direct cyangwa ukaraba aha hejuru handitse Resto Bar Epic niho dukorera direct aho nyene no dusanga Monday to Sunday kuva ni muri buri PM masaha 8 gushika saa 6 y'ijoro. Yes. Nyimba ukunda ya gateke kunda na Momo Melody nyimba ukunda Momo Melody kunda n'ivyo akora. Yes. Kunda n'ivyo akora turabatumiriye rero muze mwica inzara kuko bavuga yuko ahari inzara hazinduka inzigo. Murawe kaze rero, welcome, thank you.